Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioch. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo. Bakunzi b'ikiganiro ngingo z'ifatiro mu kwizera ndabaramutse nongere ndabaha ikaze mu kiganiro cuno musi kigira 19 jewe ngiye kuremesha kino kiganiro ni Oswald Shimirimana. Ikiganiro ingingo z'ifatiro mu kwizera ni ikiganiro kidufasha gutahura ibijanye no kwizera rukristo hamwe n'ubuzima rukristo. Uno musi tuyovuga no kintu gihambaye gose mu vyerekeye ubuzima rukristo, aho tugiye kurabira hamwe mbega ni gute uwizera yoshiraho utumenyere mw'ishengero nk'umuryango. Rero tuza kwisunga igisomwa kiri mu Baheburayo igice ca 10 kuva ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 25. Ndi kumwe kandi n'abatumire hano bagiye kudufasha ikiyago tuyogirana muri kano kanya. Imbere yuko dusomera hamwe ico gisomwa nagomba kubaha ikaze kugira ngo bidondore abariko badukurikirana mpereye buryo bwanje. Kaze gose. Murakoze. Jewe nitwa Iteriteka J.Bosco, ndi umupastori, ndi umwe mu barongozi b'ishengero rya Grace Bible Church rikorera ahantu bita Mwitenga mu Rubirizi. Pastor Bosco, mwakoze gose kwitaba utumire bwacu. Mwakoze kudutumira. Hano ibafu ndi kumwe n'undi mutumire nasagira ngo yidondore kwadukurikirana. Ego, nitwa Hypolite ndayirukiye, sanzwe ndi umukozi w'Imana mu ishengero rya Shamatempo, paruwasi yo muri Moha. Mwakoze gose Hypolite kwitaba utumire bwacu. Nje ndabashimiye. Ego cyane. Nagomba dufata kanya dusomere hamwe igisomwa kigiye kuturongora mu kiyago cuno munsi mu gitabo mwikete y'Abaheburayo igice c'10 dusome n'umurongo wa 23 tugeze ku murongo wa 25. Havuga ngo tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu ni kunyiganyige kuko wasezeranye ari wo kwizerwa, kandi twiyumvirane ko kugira ngo duterane umwete wo gukundana n'uw'ibikorwa vyiza, ntiduhebe gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Ano majambo niyo agiye kuturongora mu kiganiro cuno munsi, aho abatumire bacu bagiye kudufasha kuvumbura ukuri kuri muri kino gisomwa. Batumire bacu, ano majambo dusomye aratubwira ivyerekeye inyifato abizera bakwiye kugira bariko bariyumvira ivyerekeye ishengero nk'umuryango. Magano cuno munsi tuza gushimika kuvuga ingene umuntu uwizera yoshiraho utumenyere mw'ishengero nk'umuryango. Aha twasomye hariho ijambo riguma rigaruka rivuga kwatura ivyizigiro vyacu ngo ntibinyiganyige. Mbega vy'ukuri tuvuze kwatura ivyizigiro vyacu niki ariko kandi vyosigura iki kunyiganyiga muri uko kwatura? Mereye hano y'uburyo bwanje. Murakoze gose. Aya majambo dusomye nivyo ni nkoramutima kandi arahambaye. Kuri iki kibazo co kwatura ivyizigiro, nibaza ko umuntu yogerageza kucishura aravye igihe aba bariko barandikirwa barimo. Igihe umwanditsi yariko arandika cyari igihe kitoroshe, cyari igihe abizera bariko barahamwa kuko bo bari bafashe ingingo yo kwizera Yesu, baja mu rugendo rwo kwizera, ariko imiryango yabo ntiyabatahura. Hama bagira n'ibibazo vy'uburongozi bw'amasinagogi y'Ikiyuda yari ico gihe, barahama ababizera ntibabatahura. Ihanga ryabo, ikibano, inshuti, muhira, impande zose bariko barahamwa barengewe. Rero iri jambo uyu mwanditsi ariko aravuga ngo kwatura ivyizigiro. Novuga nti kwari kugendera mu vyo bizeye. Mu yandi majambo ijambo ry'Imana, ivy'umwami
yabizigije rirahambaye rero kuri bo iki gihe kuko bivanye n'ihamwa ryari ko riraba bari mwirinde nkaho umuntu agomba kwidohora ngo avemo yerekane ko atifadikanije n'abandi ata bintu birebire barimwo by'ubucuti atari uwo mw'ishengero rero uyu mwanditsi ariko ababwira ati aturi ivyizigiro bizima ariko abwira ati hagararira bijya nyene mwizeye ntimudohoke ntimutangure gusubiza ibirenge inyuma nkaho umenga muri ko muravamwo kubera irinde ry'ibihe turimo byari bikomeye rero gose akavuga ati ntimunyiganyige yani majambo ntimurekure na gatonya ntimutirigane ivyo vyizegwa bizima ivyo mwizigijwe bihagararire igihe ni ikinyene ni nk'umuntu rero yoba yari karavuga ni nk'ifirimbi urugamba rwashusha ati mugabo mwebwe muraguma kuri vya bindi mwahabwa ntimunyiganyige. Urakoze cyane Hypolite turi kumwe hano vyosigura iki kunyiganyiga muri ko kwatura vy'ukuri sinzi ko cyo mwokongera ko kuri ibi Bosco kadushikiriza. Yego sinja kure y'ivyo yavuze ndogira aho nyene kuri ivyo bihe bari barimwo aba bantu umwanditsi yandikiye barabaheburayo nkuko yarabivuze bahemukiwe bari kubahamwa n'imiryango yabo ibahoye ukwizera kwabo kubabwira rero ngo ntibatirigane mu kwizera kwabo cyangwa mu kwatura ivyizigiro vyabo no kugira ngo ivyo bizeye ntibatangure kugira isoni zo kubigendera canke zo kuvyemanga kubera cari gihe kwemera ivyo wizera kwemera ko wizera Mesiya uw'abayuda bahakana ko yaje ko bavuga ati ntaraza ivyo ubwo n'ubuhuvyi rero kuvyemera kuguma uvuga ivyo vy'uwo Mesiya akavuga ko yaje ahubwo ari wakuganza n'umwami wawe bwarubugumutsi kandi mwibuke mu idini ry'abayuda canke muri Isirayeli iyo tuvuga idini ry'abayuda niyo yari leta nibwo bwari ubutegetsi bw'igihugu kwari kugumuka kuri leta bwari ubugumutsi buteri ubwo atari ubugumutsi bw'ishengero uvuga ngo ndagumuka ku ishengero mbwa mbandanye niberaho wabugumutse ku rwego rw'igihugu rero umwanditsi yaba ikabaterina ntimutirigane kwatura ivyizigiro vyanyu no kugira ngo bashishikare barengere iryo hamwe barimo babandanye kwatura ivyo bizera kugira ntibavyibagire bavyibukanye kandi bibukanye ivyo bakwiye kugendera kuko ico gihe urumva umuntu wese yavuga ati kugira nkiza amagara yanje kashamvuze reka mvuge make norohe mugabo yari kababwira ati yamara yaco muhora bandanya muvyibukanya muvyibutsanye ivyo mwizera ivyo ari vyo nuwo mubona atari karabigendera mu mwibutsi uko kwatura rero ntitugufate mu majambo gusa nivyo kuri ari mu majambo ku rwego rw'amajambo kubivuga ivyo twizera mugabo no kuraba ko turiko turabigendera kubera ico gihe vyari vyoroshe ko umuntu azara ari inyegeza agakwepa kugira ngo yiyoroshe ntiyiteranye n'abantu mugabo umwanditsi yari karabasomborotsa ababwira ati iyo ntambara ntimuyihunge vyature kandi mubigendere munibutsanye n'uwo mubona ari karagomba kunyerera muvuga ati oya yacu winyegeza ja habona arindi jambo hano koresha rivuga kwiyumviranako kandi kwiyumviraneko kugira ngo ruterane umwete yo gukundana n'ubikorwa vyiza by'ukuri bisigura iki kwiyumviranako iyo dukoranye yabizera bakoranye kwiyumviranako bisigura iki heko iri jambo tworivuga kandi turiko turaraba iki gisomwa ibi bihe barimo kwiyumviranako twokugereranya n'irindi jambo nko gukaburana mugabo kandi nko gusomborotsanya kandi gusomborotsa ihinduka aha bifatiye kukungera abantu babanye bari hamwe tuvuge uno munsi ndi kumwe na Hypolite hano naho Hypolite mfasha jewe munyifato amperekeza nanje nkabanzi ko mvise na jewe igikorwa uruhara rudasanzwe rwo gusomborotsa ihinduka ku buzima bwiwe gukaburana ntahave simpfuhe ntapfuhe dufashanye mugabo kandi kugira ngo tugume muri kwa kwizera ni ibirafitanye isano n'ivyo ari karavuga kugira tugume dukaburana canke twiyumviranako kugira ngo tugume bifise intumbero dufise ukwizera dufise ivyizegwa turi kumwe hari ubuzima bw'urukundo turimo hariho n'ibikorwa vyiza wanashima biriko biraba hagati yacu naho dufashanya ntabitiriganeko nanje sindabitiriganeko kubera ko turi kumwe nk'umuryango turi ahantu hamwe twizeye umukiza umwe twizeye bimwe naho rero kuba ugufashanya ushigikirana uherekezanya mu rugendo rw'inyifato ngo inyifato yiwanje
ihwane n'ukuri kw'ijambo ry'Imana n'inyifato yiwe ihwane n'ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'abizera bari hamwe. ntihagire umuntu yigira sindabibazwa muri uwo mubano ngo umwe yiyumvire ko wenyene ariko yiyumvire no kuyundi kuyoshikara mu gukura mu kwizera kwiwe. Yego cyane cyane ko muri ico gihe sinabaciriyemo ko mwibukira kimwe twariko turavuga ko ariko baca mu bihe byo guhamwa ko ari kugira ngo bavuze ngo mwiyumvirane ko nugira ngo mwese ntahava babari vyiwe ngo yiyumvira ati je ko bariko je mu muryango wanje ko bimereye gutya reka nkiza amagara yanje umuntu wese ngo yiyumvire ivyiwe ko turi mu bihe bigoye turiko turahamwa ntitugwe mu igeragezo ryo kumwe wese yiyumvira ivyiwe gukiza amagara yiwe ahubwo dushira imbere kwiyumvira nako umuntu avuga ati nakara araremvye bamugejeje aha twamufasha gute nta imwe wese ntiyumvira ivyiwe kuko muri ico gihe cihamwa umwe wese yiyumvira ivyiwe satani yabatsinze kuko urumva umwe wese acabora amagara yiwe kandi Imana uko yubatse ishengero ko ari uko twese dukoreranira. Rero uwo mwanditsi ababwira ati mwiyumvirane ko no kuvuga umwe wese arabe ko mugenzi we atari karahuba amwibutse tiyamara ntucika intege ntudendebukirwe ubandanye muri iyo nzira nziza. Hari ijambo ngane ngaha ku 25 avuga ngo ntiduhebe gukoranira hamwe. Mbega by'ukuri ni nkenegwa kugira akamenyere ko gukoranira hamwe nk'umwigishwa kuko ibikenewe cyane ko gukoranira hamwe mw'ishengero. Hypolite. Murakoze cyane, iki kibazo kirakomeye gose kubera turi mu gihe kitoroshe. Igihe turimwo kiragoye gose. Umuntu abiraba hano iwacu mu Burundi womengo kwa Mungu misi yose wo uzungurutse usanga amashengero yuzuye n'abandi muhura bariko baranyaruka nk'abacerewe. Womengo vy'ukuri ikibazo none yumva ikintu yibaza ko cerekeye abandi umuntu yabavuga kumwe Petero avuga ati none bitwe biraturabaga Yesu. Mugabo turi mu kibazo kitoroshe cyane kubera uku gukoranira hamwe turiko turavuga muri iki gisomwa. Igituma ikibazo mwabaje ni igituma bikenewe ko dukoranira hamwe mu kucishura umuntu yavuga ati mbega iyo dukoranye tuzi ko tugira iki kugira twumve vy'ukuri ko ivyo bintu ari ntabanduwe bikeneye ko wo vyihoza hari ico yoba ntiyo kwikirizwa mugakikirizwa ari wenyine atarinje kuja kwimadika ku bandi adashaka canke ata ni ngombwa. Icambere nibaza igituma bikenewe nuko gukoranira hamwe mw'ishengero bimatanye no kwizera ro Kristo. Si ibintu wo matanura ngo uvuge ngo jewe ndakijijwe muga nta shengero na rimwe ninjiriramo. Uko nukuzimira gukomeye kandi ndazi yuko ari abantu bavyumva gutyo. Harabo jewe nzi hari nabo tumaze kuganira avuga ati je ndakijijwe kandi nanakiriye Yesu akana gushingira ni ntaye ko vyagenze. Mugabo avuga ati vy'ishengero ndacavyitondeye. Je nta nkoranira. Cyukuri umuntu akavyumva yuko nyina ruko bimeze mugabo ugukoranira hamwe na bene data bimatanye no kwizera kwacu niko Kristo yabigeze kubera impamvu zikurikira. Ubwa mbere uravye mu vyete Paulo yanditse ndetse n'izindi ntumwa zanditse biragaragara iyo abakristo abizera bahuye babahujwe n'ibikorwa nyamukuru bibiri intumbero nyamukuru zibiri. Kimwe no gutazira Imana ikindi no gukomezanya ibikorwa byose bindi bakora byinjiraho. Gutazira Imana biri mu buzima ru Kristo mu vy'umuntu yamakora novuga bigaragaza ubuzima umuntu afise amagara meza mu buryo bw'imwemo bigaragarira muri uko gutazira Imana bigaragarira kandi n'ukuntu abanye n'abandi. Hanyuma mu musiguzi narakunze umurongo waho mu gice ca 4 uvuga ngo babiri barutumwe. Ku murongo w'icumi ho baca bavuga bati kuko umwe niyatemba mugenzi wazo muvyura ariko ubutemba ari wenyene. Muri Bibiliya kera bavuga ngo yobagowe iyi nshasha bavuga ngo ababonye ibara. Hanyuma acavuga ati naho umuntu yoshobora kunesha umwe babiri bamunanira kandi igitsibo kigizwe n'imigozi 3 kiragoye gucika. Muri make nuko kuntu gukuranira hamwe bituma ukwizera k'umuntu gukomera atabanyamwigendako. Agira abamukebura abamuhanura bamwibutsa ivyo yibagiye aho vyo bamugarura. Ariko mu kurangiza imbere ko ndangiza kino kibazo nagomba twiyumvire uyu mwanya turiko turavugana mw'isi hariho ibihugu bitandukanye aho abantu bizera Yesu Kristo
bariko barahamwa bagirirwa nabi bamwe buganira mu makontineri bakabashira mu bugaragwa ndiko mvuga muri Eritrea no mu bindi bihugu bitemera Kristo bariko baratotezwa bamerewe nabi bahowe gukoranira hamwe twe tuvuze ngo aho gukwizera kwabo mu ntimva neza baba babafashe kubera bari hamwe uri wenyene ntibamenye ivyo uri kuragira mugabo baba basanze ahantu bakoraniye bagaca babahora ko bakoranye umuntu yaciye bazi none mwarimo wajikaze none ni mpaka dukorane kuko ibikenewe ni iki gituma abantu basheta ubuzima bwabo bakemera kwicwa bahowe gukoranira hamwe bogira nkuko kwabo bakinoga bavuga ati none nikirijwe nkigumira kwanje hari ico kazima nizera none si imana ntiraba mu mutima oya siko bimeze iki gituma abantu bemera gupfa ni kubera ariko imana yabigeze nta muntu afise mwe mu imana muri we yobaho ubuzima bwiwe wenyene ru Kristo ngo bikunde ko yama ivyamwa vyo kugororoka mu kurangiza mvuge nti ubuzima ru Kristo agakiza kacu ni ingingo umuntu afata ari wenyene ariko atagendera mu wenyene umuntu mu gukizwa ni ingafata atamuntu amugobereye mugabo kuba mu gakiza ntibikunda kubigira wenyene siko imana yabigenye ko Kristo yubatse umubiri nkishi yubatse ishengero nk'umubiri niko Paulo abigereranya urugingo rumwe rudepanda ku rundi rubaho ku rundi rurushigikiye ukuboko naho guha gusinga uvuze ngana gute kutamase ku gitugu ntaco kuokora niko rero imana yubatse ishengero rero muri make birakenewe cyane ko dukoranira hamwe nk'ishengero kuko bitagenze uko ntivyo kunda ko tubaho ubuzima Yesu twiteze urakoze cyane sinzi hano Bosco ko ari ico yokongera ko Hypolite ari karashikiriza kuki bikenewe cyane ko gukoranira hamwe mw'ishengero yabivuze ariko kandi nongeye ko mu vy'ukuri uko integuro yashizweho na nyene ishengero Kristo waducunguye yashizeho integuro yuko duhereje kumwizera yarateguye ikindi kibanza ibindi bikorwa bica bibandanizamo kuko hari ahantu kenshi dukunda kwihendera tugomba kwiyumvira yuko kuba twizeye birakwiye mugabo kandi noca ngaruka nkiyumvira mbega umwana mu muryango avutse uko biri kose naho abavyeyi batobaho canke uko bigenda kose azorererwa ahantu hari ahantu aja kuba araba ahantu hari abantu bamwitwararitse bamenye ibikurikira ingene azofungura ingene azokwambara gushika kure avemo umuntu akuze rero mu nteguro ya Kristo inyuma yo kwizera umuntu acaja mw'ishengero aho naho amaze gushika mw'ishengero y'amakoraniro yamaze kujamo haca hakurikira rero no kwigishwa no kuregwa n'ibindi nta handi vyo koranira vyo shobokera bishoboka kuko nuwo azokwigisha azoba yaje mw'ikoraniro hama hagaca hunguka rero kwa gushikamishwa mu vyizegwa kuko kurya umwana akivuka atabahejeje byose hari ubuzima shishikara habaye amakoraniro niho dushikamishwa mu vyizegwa bizima niho no bigiranya kujya kumusirikare kubahejeje kuba umusirikare ntibica biherera ngaho ngo nuko yiyandikishije muga hari ubuzima cashishikara bwa gisirikare hama dukoranye nk'abizera yakivuze ducika urugingo erega jewe nanse ntakoranye mba mpombeje abandi bizera bagenzanje baba bakeneye ko izi ngabire Imana yampaye ndazibasangiza zibakorera mugabo na jewe mba mpomvye kubera ko na izabandi nabone mba ndazihombye kuko ntiziba zigishoboye kunkorera rero gukoranira hamwe intabanduka nimba kuvyukuri tuvuga uyo Kristo umwe gukorana rero ni ikintu gikomeye ngaha mbere wanashima urabona ko hajya nyene wadusomeye ku 25 ntiduhebe gukoranira hamwe nkuko bamwe bagira aba bantu bamwe bari batanguye kwega ibirenge batangura kwisubiza kuko urugamba rwakambye batangura rero kumera nk'abahesha kwigira nko kumenga nturimwo kubera urugamba rwashushe mugabo agoma ababwira ati koranira hamwe gukoranira hamwe bifise inkomezi zavyo murakoze cyane mbega twofata gute nk'abantu umuntu avuga ati narakijijwe mugabo zereke amakoraniro y'abizera ni ibintu bisanzwe uwo buhinga bwaraje bwa none ndashaka guma ndaba YouTube Facebook uwo twomuvuga gute wewe yari yavuze ibintu bisa n'ivyo umuvukanye Hypolite mbega dukoranye dukora iki turasangira ijambo ry'Imana mbega ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega bimeze gutega bene dati yo mukoranye ufise ijambo ry'Imana narizane
amazaburi hari ibintu umuntu adashaka kwikorana ari wenyene naho yogira gute mbe yangaburo yera kuko turabona Paulo ariko arandika haba mu Bikorinto mu vyete yagiye arandika tubona bakoranye baragira no mu vyakoze n'umwe wanashima tubona baragira ingaburo yera mbega tutagiye gukorana tukishimira kumbura uno munsi hariho za Facebook za Twitter n'ibindi mbega ivyo twobikura hehe mbega nyene twehoho yangabire yacu ihava ikorera abandi gute erega kujya gukorera kw'ingabire si n'umuntu umwe hoyaye ingabire ya Hypolite ashobora kuba ariko arahimbaza n'ingabire ya naka ariko arasigura ijambo ry'Imana n'ingabire nyinshi zishobora kudukorera turi muri rya koraniro turi hamwe si ikibazo c'umuntu umwe nshobora kuraba kuri YouTube canka handi hose rero ngo byo kuvuga iki ugukoranira hamwe kirahambaye gose uwizera nta kwepera ku kintu kijanye no gukoranira hamwe nikimenya amenya igituma akeneye nubwo butumwa yizeye nuko yabibwiwe n'ubundi muntu yerekwe n'ubundi muntu arakeneye rero kuza mu ikoraniro mbere je no bigereranya yuko harimo no gutangiramo raporo iriga kuko ubukristo ntitubukora kuwa Mungu gusa twaje Hypolite arakeneye kumva intahe yiwanje ingene rikura bamwo vya bindi niko murigira mu makoraniro indwi yose yagenze yego cyane ndamubwire ku kazi uko jewe ndiko ndashishikara kuba umwigisho ndamubwire jewe nka serugo ingene ndiko ndabumwigishwa ntange raporo nawaza niyiwe utegwa intege antera intege ukosora ubuzima bwawe neza gose ndamubwira ndamubwira n'abantu ndamubwira nabo nabwiye ubutumwa bwiza ndamushingira intahe ndamubwira n'ivyangoye aho biriko birangorera mbere birashobora no gukenegwa yuko anshira ku ikiganza hamwe data akumva ati dusengere hamwe akamfata amaboko cyangwa ukihana hagufasha ngene mbega ho kwatura ibyaha ko yakobara bivuga ukwaturiranira mbega vyobera hehe ntagiye gukorana na bene data ntumva ko mba mpomvye umugisha wo kubura bombwira ibiriko birangora kandi ndi mu rugendo kandi sindiko ndahagarara mu rugendo ndiko ndabandanya bisigura ko ico kintu ntagikosoye uno munsi ngo ndacitwaremo neza ejo kirashobora kunsubira mugabo twakoranye na bene data mbamiriwe gose mvayo nduhutse mvayo ntabawe ibi bintu rero biraduhanze gose ntugire ngo ni ukivuze ari kibazo gihanze isi kandi abarongozi b'amashengero akwiye kubora cimbira ko kare kugira ngo bizotubwe ugiturumbuka ntibishobora gusubirizwa ko abakristo bahura bakorana barabane mu maso yarakivuze none twahava tugira isangira geranda at distance twubatiza abantu at distance ubugeni duhezagira ubugeni at distance uvuga uti dukora kwaturanira ivyaha ijambo ry'Imana ibintu umengo umwogira kure na kure uwo vyo umengo birashoboka kubi bariko baragerageza mugabo turahanzwe kubera uko Imana yaremye umuntu abahinga bavuga mu vya psychology turi kumwe tiko turabonana gutya hari ibintu bikoreka mu mubiri sino nda kwisigura mu buryo mu majambo ahanitse hari ibintu bikorana ku buryo ndakwiyumvamwo ndakubona kuri telefone cyangwa kuri eka bitokunda ko ndakubona ndagukora ku mubiri wa nka wumva cyangwa nkabona ukuntu twenga bikoze uko nyene niko Imana yabigenye rero bitabaye umuntu yogira amakenga ku mwimbo uvamwe mu gukomeza abakristo urakoze cyane kuri wewe ushobora kuba ufatiye ikiganiro hagati ndakumenyeshe ko turi mu kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera aho tuko turavuga ingene uwizera yoshira utumenyere mw'ishengero nk'umuryango nkaba ndi kumwe n'abatumire Bosco na Hypolite bariko badufasha gutahura ibitari bike mu kungene uwizera akwiye gushira utumenyere mu buzima bwiwe mbega nyene batumire bacu nirihe tandukaniro riri hagati yo kwinjira mw'ishengero muri uyu muco wacu twabivuze wanagomba no gukoranira hamwe n'ishengero nk'umuryango kujya amashengero ya kera yabikora Bosco hari cyo dufasha iryo tandukaniro ririho tandukaniro ku bwanje ririho no manza kuvuga ndabe mbega kera babigenza gute amashengero ya kera ingene yabikora mbega babigenza gute ubwa mbere nuko bari babayeho ubuzima rukristo bwagaragara ko buriho imisi yose ngombye kuvuga iki imisi yose kuwa mbere gushika kuwa Mungu imisi ndwi kuundwi abakristo baba bari ku kibuga baba bariko barakora biyizi nk'abajana butumwe iyo bari baba biyizi ko bari mu buzima rukristo hama ikindi nuko umwe wese yarumva yuko guhura na bene data
ariko ikibanza cyo abakorerana guhana ankorera nkamukorera ingabire Imana yabashizemwo zigakorerana bakoranye bari kumwe. Hama ikindi umubano umubano ubucuti bari begeranye gose gusumba bari begeranye gose ariko uno munsi manje kureka ibi bitatu gusa uno munsi twebwe nka umenga ubukirisu nubwo kwa Mungu menga umukirisu yo kwigenza uko ariko kose mbere umenga ari ku isoko kudandaza ari ku mashuri hariya ku kazi ari karakorera ari kwa muganga hajya ari karavurira umenga se umukirisu umva ni ngiye bifatanya na yamvuga bavuga ati ngiye mwisi kiyaki bugiyo ni ingwara ikomeye ingwara ikomeye kuko hariho na hamwe mu makoraniro dimanche bariko barasengera abantu uzabumva ati mana uradukingira tugiye mwisi yanduye nkaho umenga aho bari ni kibanza cera umugwaniza atagera aho gumenga bagiye kugorwa ibara riraguye ko bavuye ngaho muga kandi ku by'ukuri tuko turaraba Yesu ariko aravuga ngo muri umunyu wisi muri umuco wisi ngo muri nigisagara kiri ku mpinga y'umusozi bigaragara ko ubuzima ru Kristo no kuba abajana butumwa nico tukijejwe amasaha 28 ku 28 kandi indwi kundwi mu kibanza cyari cyo cyose ntiduhinduka ngo no munsi ndumukirisu ngo ejo sindiwe ahubwo nategeza kugaragaza ubuzima ru Kristo aho ndi hariya mu buzima bwari bwo bwose aho ndi rero hama iyindi ngorane dufise no munsi umenga umwe wese arimenya umenga jewe nizeye sinkeneye abandi umenga no kwitumukira nkagenda hariya mu gikoso kuri ku jambo ry'Imana sikora ibivuga hama ikindi tubona ikoraniro nk'igikorane kinini duhuriramwo twambaye neza tugiye kubishusha nyene bikomeye hama tugiye nitize jambo rimwe nk'abakonsomatera nk'abantu bagiye kuronka y'ibintu nitwumva uko kuntu nkuko umenga natwe usangira gukoranira icyo umenga ntitucumva umenga n'ibintu nahantu tugiye gukorera mbere abakirisu uno munsi umenga n'ibintu tugiye guhabwa n'indongozi z'ishengero umenga indongozi z'ishengero hari ibintu baduheraniye bategeza kuduhabo hama dutumuke twigire biratandukanye naho hambere kuko mfata akarorero kuri nko kumeza y'umwami ingaburo y'umwami tuko turabikora intwari naho serugo ya participa yaja mu kwegeranya ivyo bahava bakoresha kugusangirira hamwe bo ico gihe cabo niko babigira bagenda babijanye umuryango wose ukagenda uzanye ico cari kimenyetso gikomeye cyo kumva ko abantu bari hamwe basangiriye hamwe utaza nk'uje gukorerwa gusa ariko kumva ko nawe wazindukanywe no gukorera abandi ibyo no munsi rero biratandukanye kindi cyanyuma no vuga ngaha mu muco wa uno munsi twebwe urabona iye twamye tuvuga bijanye nibo buhinga bwa none twebwe umenga umuntu aravye Facebook akayiraba akavideo gashaka no kuba kamaze amezi 5 umenga birakwiye umenga nta bandi akeneye turafise mbere n'abantu no munsi byo kwinjira mu makoraniro batakibiha agaciro umenga nibisanzwe akubwira ati jewe ndafise umuntu nkunda mugabo kandi turese nico kuri iki ngo umuntu akunda ni gake umugwayi agwaye ikivyimba kisabwa kumenwa yo kwitorera umuntu afise ibiguvu byinshi yo kugifyonda nimba rero twokurikira ku Facebook n'ahandi hose tugakurikira abo dukunda tuzava dusanga bariko bavuga ivyo dukunda atari ivyo Imana ikunda rero turi mwirinde gose turi mwirinde kuko umenga biratandukanye gose twebwe biriko biradushikako by'uburake muri ibi bijanye no kwinjira mu ishengero mu muco wacu umenga biriko bitujana habi gose turavye abakera bobo uko byari biri yego urakoze cyane Hypolite wodufasha gute n'uruhe ruhara utumenyere dufise kugira ingingo z'urufatiro zinjire neza mu buzima bwacu no mu buzima mbere bw'imiryango yacu kizi kibazo ciza cyane kugira uruhara mu ishengero mu bisanzwe byasabwa ko umuntu aba amaze guteza imbere utumenyere cyangwa kwinjiza ingingo z'urufatiro mu buzima bwiwe tubivuze mu majambo abanguye nta muntu yashobora gukorera ishengero nawe agwaye byasabwa ko umuntu akorera ishengero ariha icyo afise asangira n'abandi aho Imana imugejeje
rero ntiyoza ari umuntu agwaragurika ari umuntu agwaye mu vy'impwemu ngo aze gufasha abandi ngo akeneye gukorerwa ahubwo ni umuntu aza kugira ngo afashwe hanyuma amaze gukomera agira icyo amariye abandi rero numva umengo hotangura ko umuntu abanza gukomera mu ngingo z'urufatiro kugira ngo ashobore gukorera ishengero nta rugezo twavuga ngo ageze kuri urugezo oya mu guko biri kose mu bintu by'agakiza ntibavuga urugezo kanaka bavuga uwo mutima wo gukurikira Kristo kugendera mu kwizera kwacu rero umuntu yotangura gukomera mu kugendera mu ngingo z'urufatiro hama akagirira ikimazi ishengero numva nitwo binyuranya ego cyane Bosco mwibaza ko hariho isano iri hagati yo kubakira ubuzima bwacu ku ngingo z'urufatiro mu kwizera no kugira uruhara mu buzima bw'ishengero ikibazo kirakomeye kirafitaniye isano n'ivyo umuvukanya yajeje kuvuga kubakira ubuzima bwacu ku ngingo z'urufatiro mu kwizera vyo ni ntabanduka ahubwo nigeze kuvuga ikintu kivuga ati iyo dukoranye rimwe na rimwe tuba tuzanye nka raporo twari dukwiye ahubwo kuba guhera kuri twebwe nyene umwe wese kugatwe kwiwe akaraba uruhara rwiwe hama niho bica bitworohera mbere ishengero kuko tuba twakoranye reka mfata akarorero kamwe jewe nimba ndi serugo ndafise ubuzima runaka bwubakiye ku ijambo ry'Imana ku vyizerwa bizima ndimwo dukoranye tugahura na Hypolite aruko n'uwundi aruko abatubona hanze y'ishengero bavuga gute bavuga ati rya shengero abagabo baho biba bimaze kuronka rya shengero rero cyo rironka insobanuro nyezina imwe ihurijweko twari dukwiye rero guhura twese turi muri ubwo rugendo bigaca byitirirwa rishengero aha nagovye kuvuga n'abakenyetsi ngovye kuvuga abakiri bato imiyabaga nabona ubwo buzima hama rero bigaca bitworohera rero ko duhaca havamo kimwe cyo kwanduza ikibano turetse ko natwebwe zango zacu nimba hari urugo rushasha rutarakomera gwamaze kuza ngaha tukoraniye duca tugwanduza ruce gwandukirwa hama muri kwa gushingiranira intahe ca kibano naco kitubona hahandi bice biba vyiza mbere usanga tuko turashitsa ya ntumbero y'ishengero rero ni ntabanduka gose isano rirahambaye gose twebwe igihe twubatse ubuzima bwacu tukabwubakira ku ngingo z'urufatiro mu kwizera birafitana isano n'uruhara bw'ubuzima bw'ishengero birafitana isano gose kuko ishengero twebwe tuba twakoranye ni nkaho tuzanye ya maraporo y'ivyo tumazemo iminsi rero twari dukwiye ahubwo kukorana dusanzwe dufise ubuzima turimo bigaca rero bitanga intumbero y'ishengero nyezina n'ishusho y'ishengero nyezina turimo ndagushimire cyane nanje ndabakengurukire cyane batumire bacu ko bamwitavye ubutumire bwacu ngo muze kudufasha gutahura ivyerekeye ubuzima Kristo cyane cyane dushimikira kungena umwizera kwiye gushiraho tumenyere mw'ishengero nk'umuryango akoze gose Hypolite kwitaba ubutumire bwacu ndabashimiye wakoze gose Bosco kwitaba ubutumire bwacu wakoze kudutera iteka ndagushimire nawe mukunzi w'ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ndazi ko watahuye ibitari bike kubijanye no gushiraho utumenyere ndangamutima two gukorera mw'ishengero gutyo ngo bikujane ahantu ho gukura mu kwizera ariko kandi bifashe n'ishengero gukura ariko kandi biragusaba gufata ingingo yo gushira mu ngiro ico ijambo ry'Imana ririko rirakwereka ririko rirakubwira urashobora kwandika ubunyene ugashiraho urutonde gutumenyere kanaka ubona mu buzima bwawe ukwiye guteza imbere kugira ngo ugire uruhara mw'ishengero ariko kandi wifatanye n'ishengero uhoraho aguhezagire uhoraho aguhumugisha nyamba hari kibazo wabufise canke intererano urashobora kutwandikira kuri telefone 71 amajana 551 amajana 986 canke 61 amajana 551 amajana 986 uhoraho aguhumugisha. Kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni kiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Ecole d'Antioch. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima ru Kristo.